genda muramuzosanga ku kabari nsomya na jewe ibitama wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega none gabagenzi narabwiye nti ijambo ryarankoze ko nico gituma nakoze icigwa kingana uku kugira ngo turabe ukuntu twotora umuti w'ibi bibazo biduhanamiye kuko mu kanya gatoya turashobora kuba futi aha ndiko ndabatabaza kuko ndi muri uyu mugwi neza neza aha rero turavye nabi turashobora kuba baba ariyoberwa aha tutibaye ko ntawe utunezwe bibereye ku vyabo icyo gihe niyo bizasobanuka byose icyiciro cya mbere ni umwana wavutse kugera kuri 17 ni icyiciro cy'injiji ararya ntamenye ko wavunitse wamugurira inkweto nshakazita wamugurira amakaye akayatwika ntamenye ko wowe wayaguze wavunitse ni icyiciro cy'injizi ntiwabimuziza 18 kugera kuri 47 ni icyiciro cy'imihigo yego icyo cyiciro cy'imihigo iyo udakiriye aho biba bigusimbutsa kenshi aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariha utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo 18 kugera kuri 47 koresha uko ushoboye kose ngo ugeze ku kantu igisigaye nyuma ya 47 ni kwa kundi tubanga Imana ikora ibitangaza Imana ikora ibitangaza imodoka itishakoshi nyitoragura Imana ikora ibitangaza shingira umukwikize azanyibuke Imana ikora ibitangaza nico kiba gisigaye akantu mego karatwengeje ariko kuri n'ukuri kwigendera murumva yuko bisa na byari n'umukuru w'igihugu yavuga wowe uri kuranyumviriza ufise imyaka ingahe urayegereje iyi myaka 45 cyangwa 47 canke uramaze kuyirenza voilà nta koba ufise basi naho wewe ubona ko bimeze neza aho nta koba ufise ukikujwe n'abantu vyagoye abantu bamaze kurenza iyi myaka 47 cyangwa 45 atacu barimarira akare icya gatatu ni ukuva kuri 48 kujya kuri 60 ni icyiciro cyo kwicuza ubu uri mu cyiciro nje ndi muco kwiheba giheruka icyiciro cya mbere cy'ubujiji ni ukuvuka kugera kuri 17 icyiciro cya kabiri shimihigo ni 18 kugera kuri 47 icyiciro cyagombye kuba yavuga ati yakoze iki cyangwa yabonye inzira avuga ati nibura inzira yabonetse ngiye gufatisha akaba amaze kuyibona aha rero ndiko nderekana umuti wotuma tuva muri ibi bintu turimo voilà nabwiye nti abagenerationnaire mwebwe turi kumwe mwebwe muri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 eske twoba turabona inzira yotuma tuva muri ibi bintu iyi nzira naberetse by'ukuri niyo kiza Uburundi twese tugakira canke niyota Uburundi mwisanganye aho tugeze tutarashobora kubona inzira nyayo yotuma tuva muri ibi bintu turagiye ubutakigaruka turagiye ihuruti nico gituma nababwiye nti harageze ko duhitamwo ukuri kandi duhitemwo neza kuko tudahisemwo ukuri tudahisemwo neza turagenda futi kandi ibintu umutama ariko aravuga nivyo tukarenga iyi myaka atakintu dukoze atakintu dukoreye Uburundi tuzorinda dupfa twicuza mwumviriza aka kantu aha nico gituma nababwiye nti iki cigwa naho kintwaye iminsi myinshi niyo twahitamwo neza icigwa kizoca gikurikira ni ca cigwa cyo kwitahura kugira ngo umuntu akore ivyo yahamagariwe kugira ngo umuntu ahitemwo inzira y'ukuri akore ico Imana yamuhamagariye iki kintu kirakomeye cyane
kuko umaze kugera ku myaka 45 utaratahura umuhamagaro wawe, utaratahura ingufu ufise kugira ngo ushika utore umurongo umaze kurengaho bizoba bigoye. Ariko humure n'abamaze kurenza iyo myaka bataritahura haracariho ivyizigiro. Ndazi yuko bizogenda neza. Dutegerezwa kwitahura umuntu wese akora ico yahamagariwe gukora mu gihe ciwe. Voilà. 48 kugera kuri 60 ni iciciro cyo kwicuza, kuko iyo utari wafatisha utangira gushidikanya. None uko gushidikanya bigatuma ugaya ibyo wahisemo. Impamvu nakenye nuko nize ubucamanza sirimba umusirikare. Impamvu nakenye nuko nahinze abandi bagacuruza. Impamvu nakenye nuko nabaye mwarimu abandi ari abategetse. Impamvu nakenye nuko abandi bashizemo ubugoronome nje nkaba umucamanza. Impasiteri nkaja mu gisirikare. Naho gusa ni iciciro cyo kwicuza. Impamvu nakenye nuko narongoye mu majyepfo sindongore mu majyaruguru. Impamvu nakenye nuko narongoye iburengerazuba sindengora iburasirazuba. Impamvu nakenye nuko natuye muri Kongo sindure mu Rwanda. Impamvu nakenye nuko nagiye Uganda mbere singume mu Rwanda. Impamvu nakenye nuko ndavuye mu Rwanda. Nibyo biba bire hari icyo ciciro ni ku myaka ingahe? Kuri 48 kugera kuri 60 ni iciciro cyo kwicuza. Yaba fakirite wize usanga atari idahwayeyo. Yaba hutuye usanga hatakibayeho. Yaba uwarongo usanga atakibayeho. Yaba uwabyaye usanga atari ko yarakwiriye gusa. Yaba bese n'igiciro cyo kwicuza ibyo. Iciciro ro cacu 60 ni umwe kugeza ku 100 ni iciciro cyo kwiheba kigeze mu gihe cyuvuga ngo ntaco gitabaye. N'amafaranga nshase sindayatoragura. Nshatse ko ntaca kimariye sindashobora kuyakoresha. Ubu nukuvuga ntaco gitabaye. No, ni hatari. Barundi kazi. Ibi ntibabe mwiyumvira yuko ari comedy, ko ari ugutwenza. Oya, niko bimeze mu buzima. Voilà. Uravye abarundi ubuzima tubayemwo, ubu dufise rotare. Iyi myaka 47 avuze hariho abaza bayirengeje, nukuvuga ngo ubu basigaye bari mu kwicuza. Ariko haracariho ivyizigiro. Nico gituma twakoze iki cigwa kugira ngo iyi situation tuyihagarika ibintu bitaraba bibi. Reka iyi si yacu tuyihindure ibe nziza gusumba uko twayisanze. Ntivyumvikana ukuntu twovukira mu bintu bidatahuritse tukarinda dusaza ibintu bikimeze uko nyene. Tuzoba twabaye imbura kimazi. Kubera iki abarundi baguma baja hanze y'igihugu? Kubera iki ugwaruka ruguma ruja hanze? Voilà. Barondera ahantu ubuzima bwa bugendeka gusumba ubwo babayemwo. Voilà. Nimba bashima kuja ku mijengo, nimba bashima kuja kuba bayede maso inyuma y'igihugu, bisigura yuko abarakaryo omwe gasumba uko bari babayeho mu gihugu. Turifuza yuko ivyo tuja kurondera hanze ejo vyo babiriho mu Burundi. Reka ubwo buzima bwiza tuja kurondera hanze y'igihugu tubureme mu gihugu cacu. Reka uwo munezero tuja kurondera hanze tugaruze tubureme mu gihugu cacu. Nifuza ko duterura ubuzima butuma tuja mu bindi bihugu tukabuzana mu gihugu c'u Burundi. Twasha twiberaho nk'abazungu. Twasha twiberaho nko mwiparadizo. Reka mwumvirize ibintu 8 nifuza yuko twobamwo mu Burundi. Guys, niba ari umuntu ukubwira ko Canada ari habi, no kuri arakubeshya. From my experience arakubeshya kuko igihe mpamaze rwose no kuri pe nagari habi. Ikindi akenshi usanga n'abantu babivuga ari abantu baba hano muri Canada. Uzajye ubambwirira abo bantu none kari habi kubera icyo tarasubira
mu gihugu cyawe mu gihe mamaze ngiye kukubwira ibintu ngiye nakundiye Canada. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira utuntu tugeze nko mu 8 7 nagiye nakundiye Canada, ningira n'ibindi ngenda nibuka ndagenda mbibabwira. Ariko ngiye rwose mu myaka ingahe mamaze vraiment nta kintu nahashinja kuko hari ibintu byinshi byiza nagiye mbona. Ikintu cya mbere nakundiye Canada cyangwa se gituma nshyira Canada mu majwi y'imbere mu bihugu byiza kandi ngiye rwose byamfashije, free healthcare. Guys, wabona ahantu indwara iyo ari yo yose urwaye, surgery, kubyara, ikintu cyose waba urwaye ni free of charge, wishyura zero. Nimvuga zero ni wumve $1 cyangwa se $2 cyangwa $3, oya, wishyura zero indwara yose waba urwaye. Ikindi kintu nabonye nuko haba ubuvuzi buri hejuru cyane ugereranyije no mu bihugu byacu. Bafite aba specialiste mu ndwara izo arizo zose, ushobora guhura nawe anytime. Mu ndwara iyo yose kwa kundi tuhangayika iwacu, ubu ndakura amafaranga yo kwivuza ugasanga hari n'ababuriye ubuzima n'abahaburiye ubuzima, hano aba ari free of charge, wishyura zero. Aka kantu murakumvise, ubu ni wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Kubera ko twaguma tumererwa nabi, twaguma dupfa nk'imbaragasa, twaguma dupfa nk'ibihere kubera ubukene, kubera ukubura uko tuja kwivuza. Voilà. Ibi bintu bitegerezwa guhinduka. Natwe twivuze ku buntu. Voilà. Dukoresheje umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Ngiye rwose nk'abana banje mu kubyara, ndagenda nkabyara nkataha nta natano nishyuye, zero. Urumva aho hantu mu by'ukuri wahanganye iki? Ubuvuzi urumva of course abantu bashobora kugira ibyago, abantu bagapfa bakagira ute, ariko ntago haba zampfu zo kuvuga ngo wabuze amafaranga yo kujya kwa muganga, wabuze uko wifuza. Ikindi kintu nakunze nuko buri famille haba icyo bita aba docteur ba famille, buri famille bifite umudocteur, umwana afite umudocteur, umuntu mukuru uwari wese ushobora kubona umudocteur wawe uhora ukwitaho ugukurikirana, nka kwa kundi tuvanga ababyeyi ngo ufite umubyeyi wenda kwibaruka bafite umudocteur umukurikirana, no mu rugo mufite umudocteur ushobora kugukurikirana, niba ugize ikibazo ukamwaka appointment ukagenda akakurebera, mbese uguhoraho kandi byose biri free. Icyo ni ikintu cya mbere nakunze. Abaganga bangahe bari mu Faransa? Ubufaransa burafise abantu aba médecin spécialiste barenga 150 b'abarundi, barenga spécialiste. Umuganga wese ubona waramubuze haje ngaho uramurondera mu Faransa usanga yagiye. Bimeze nk'iki? Bimeze nk'umuvyeyi abyara umwana umwigeme, ukamurera nyina kamwonsa, ukamuha amata, agakora akiga primaire utanga amahera, akiga secondaire utanga amahera, akiga donc ukamurera, hamageze gukobwa hakaza ubundi mugabo ngo nje gukosha umukobwa kandi atazi n'ingene yakuze. Ubu Bufaransa buriko burakurusha abantu bacu utazi n'ingene bashitse aho hantu kubera iki? Ubu igito bwacu. Aha. Ntimushobora kuvyumva ko marama imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu. Mwarariye mwaranezerewe. Nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nani mwahimvye? Ntuzeho. Miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvya? Nimba uhari ntubikore uhombeje igihugu cyose. Nimba uhari ukabikora nabi barabibona, biraboneka, mugabo nta kundi bari bugire kuko ntibokubwira ngo mbisa ndabikore, ubwo bubasha ntabwo bafise. Igihe rero kirahera, igihe niwe uhari, atacu umuntu akoze abacumuye kuri abo bantu bose yokoreye. Abakozi tumenyereye mu biro babandanije kurya tuzi bakora ivyo bintu, none mwumva bizoshika? Bamwe muri bo ngo basigaye bonka, iryo jambo rirateye ikigongwe ngo igihugu kirabonkeje.
aka ni gashasha nta nuzi yo kazananye ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa muramaze kuvyumva iryo jambo rirateye isoni